umucuraranzi mu bisanzwe arafise urara rudasanzwe mw'ishengero runiniya cane cane gose. Mbere ugereje kuraba udosanga umucuraranzi arashobora guhagarara imbere kuri altare, bisigura yuko afise igikorwa kidasanzwe, ari mu bantu mbere ba mbere bakabwiza kugira ubwoba cane no gusenga cane, kuko urumva dufise tashe niniya cane. Kandi urabona iyo ishengero rivutse, umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana ikintu ca mbere atangura kwiyumvira ku baririmbyi. Kuko urumva ndakunda kuvyumvira kubera iki amashengero yose kiti itanguye hatangura gudo louange imisi yose, sinzi ko namwe iwanya ariko bimeze mugabo presque hose. Kandi ivyo kubikora hari abantu babifata yuko ari wa mugenzo wo kugira donc turindira abandi babanze bashike ariko igituma hatangura louange na adoration niko cyo kuzana presence y'Imana, gucreate atmosphere kugira ngo abandi bose baza kuza mu nyuma baze kudugira muri ico kirere. So bisigura yuko umusicien akoranye n'abaririmbyi, kuko abantu bakorana n'abantu batigera bavana. Mene majambo ico kirere iyo ugikoze wejejwe korana n'abaririmbyi uwo munsi w'Imana, iyo Sunday cyangwa uwo munsi w'amakoraniro wabaje gusenga, harabona ikindi kirere ciza. Ikintu nyamukuru ca mbere ni gafata imyanya yo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, mugabo kandi ubushobozi buherekeje irya son bivanye na source d'inspiration y'umucuraranzi buragira impact cyane mu mitima y'abantu. Nico gituma no hanura muri rusange na cyane cyane abantu tuzo kwakirijwe siziza ko tuzatumva indirimbo zisi imbere yo kuyumviriza banza kwanza umenye source d'inspiration y'iyo muntu. Kuko urumva umuziki urafise ubushobozi ku bantu, umuziki urafise ubushobozi ku bantu, umuziki ndagisubiyemo kandi umuziki urafise ubushobozi ku bantu bivanye na source d'inspiration y'umuziki hamwe n'umushaha wawe uriko urawumviriza ahantu hagaze. Hari umuntu yigeze gushinga intare muri groupe yawe ya kera bakora indirimbo z'amarap, mugabo bagiye muri studio kwanza kugira ngo baronke inspiration, babanza kwanza kureba amafilme pornographique kugira ngo baronke inspiration. Rero urumva wowe uri kurumviriza izo ndirimbo cyangwa umuziki uko biri kose hari ikintu kiza kukwafecta, ugasanga ufise ubundi buzima utazi iyo byaje bizana mugabo kubera wahaye ugutwi kwawe ibindi bintu. Rero umuziki ufise urara cyane iyo tuvugije cyangwa tukawucuraranga twuzuye mpemu yera, abantu baza kuwumviriza bategereza ko jendi bukanage twageze kugira concert ya instrumental muri Kenya muri 2019 ito ni niboneye turavuza kuko ndizira cyane umuziki wonye ndi kufisa ubushobozi je ni abantu babyizera ushana kana hari abantu abamisicien surtout moi j'ai du talent ndati kuvuza ugasanga sini wa muntu yabirondeye yatrabaye mugabo yaravuze avukazi kuvuza piano avukazi iyo mpano nubwo yabikoze c'était juste gukora ko hanyuma bimenye rero kasanga abantu bariko barihenda mu mwanya uti ndabizi reka rero umwanya n'umwanya je bamagenda ushobora gukora experience mugabo burya yareka rivuga umuntu atanga ico afise ico dafise donc umuntu ntazofashwa yabivuze abantu barafashwa uretse ko hari abantu no munsi bafise témoignage jewe irya entreprise yanje bise no munsi komeye nayironse ndi mu mwanya wa meditation harimo musique peut-être mu shengero numva Imana ikiranganiriza kuri ibi numva donc ubwo nigo novuga ngo nico kintu umuntu ashobora gufasha abantu kwegereza imitima kuko iyo twegereye Imana tuhabwa des révélations ibintu byacu biragera neza. Donc rero sinzi ko muri ko murumva si yotabacuraranzi à quel point mufise ubushobozi canke mufise mubishatse kwegera Imana mubishatse bien sûr mushobora guhindura amahanga mu mwanya muto gusa. Hello abariko batwikirana mwese munyemerere ndabaramutse ndabaha ikaze bivanye naho muherereye. Ni Jengera Imana anahanye nko musanzwe muyimenyereye namaze
gushika ku ma ecran yanyu kuri mwebwe muriko murankurikirana. So ndabaramukije rero ndabaha ikaze kandi ni mu kiganiro tuyage, ikiganiro benshi mumenyereye kandi mukunda cane, ikiganiro turonka ama feedback après kubagikurikiranye bakatubwira ko bafashijwe bize canke bamenye ivyo batari bazi. So catanguye rero kuri wamaze kubibona canke uriko uragikurikirana ntibagiraga mutagize jambo ndabasabi iki naco commentaire zanyu ziratwubaka zirafasha abakurikirana ikiganiro kuko iyo umuntu ariko akurikirana ikiganiro akagenda araba commentaire z'abandi so tuvyimvira babashikirije biraryoshe kubona commentaire zanyu. So n'hésitez pas gukomenta wabona ikiganiro wumvira ikiganiro wumvise cagufashije wumva hari ico wovuga commentaire zihari ku bwanyu. So iki naco partage ikiganiro benshi bashoboka bagikurikirane, subscribe kandi rero uyikore utarayikora kugira ngo uzohore dukurikirana vyoroshe. So ndabakiriye nkuko musanzwe mu biganiro tuyage sindakikora ndi jenyene mba ndi kumwe n'uwo tuba twateguye sije kugira ngo tuze twibashikirize mumenye byinshi kubo biba vyega. Alors natanga interview ikiganiro sindacikorana ndi jenyene munyemerere nakire umutumire uno munsi arasanzwe abanshi ngira ngo bamenyereye atari mu biganiro gusa ariko mu bikorwa bigenda bitandukanye. So munyemerere ndamwakire baramutse yongere yidondore maybe kubakurikirana ikiganiro ubwa mbere canke kuba mukurikiranye wewe ubwa mbere kazi. Murakoze cyane ku mazina ni Bigirimana Ismael mugabo benshi bazi izina rya Jazzy kubera kaye y'umuziki n'igihe tuba tumaze iminsi tubikoramwo hama ndakijije Kristo Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje abasengera muri GLM Gospel Life Ministry mu Carama hama ndumupapa ndubatse umudamu umwe n'abana babiri. Murakoze. Akabazo gatoyi uvuze jazz wari hawe kuri muziki tukaba dusanzwe tuzi ko hari umuziki uri muri style ya jazz birafitanye isano iryo zina hamwe n'iyo style y'umuziki? Ego birafitanye isano en fait urabona tukiciga imiziki hari igihe wasanga style muri gutwaye ugasanga nibyo ukunda no gutabubizi utabona tubigenda gute mugabo umunsi umwe ndi kumwe n'abagenzi two turavuza bazifite muramuzi niba yari inyise kera nizo style akunda kudirimba jazz blues rero turiko turategura ama evenement Jazzy hama gukora icyo dafata nabwo ngo n'ubu benshi bamagara Jazzy. Okay. So mwamwumvise ni Ismael mugabo benshi bamuzi surtout abacuranzi bamumenyereye mu bikorwa bitandukanye canke abantu bose bamenyereye mu bikorwa bitandukanye bamuzi ku izina rya Jazzy. Okay. So turamwakiriye niyo tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Uno munsi rero dufise ikiganiro ngo bamamagare abacuranzi siyo abacuranzi bimbaza amana mutera agatebe ndabinginze mwicare mutwumvirize mudukurikirane kuko izo tugomba kuvuga surtout vyega mwebwe uretse ko usanga benshi babikeneye mugabo surtout je souligne surtout les musiciens. So mudukurikirane na commentaire zanyu. Naho se dufise suje ivuga gute ivuga ngo ni uruhe ruhara umucuranzi mpimbaza amana afise mu gukorera Imana hamwe no mu iterambere. Donc ni uruhe ruhara umucuranzi mpimbaza amana afise mu gukorera Imana no mu iterambere. Uri kuratwikirana mu kibazo cawibaza surtout n'umucuranzi canke abantu kenshi babakunda canke babikunda. Donc ni uruhe ruhara wowe ufise mu gukorera Imana hamwe no mu iterambere? Mvuze mu iterambere mbavuze iterambere ry'iwawe, iterambere rusangi naho uba uherereye. So tugiye kubirabira mace tugiye kubabwira ivyo tugiye kuvuga ni tugomba tuganire ku bijanye niyo sujet niyo débat ariko turayikoramo utubazo dutandukanye tuza kwibaza juste kugira ngo mushobore gutara canke mushobore kwiga biciye muri utwo tubazo. Ariko gomba ntangure mbaze akabazo Jazzy kamyerekeye wewe personnellement byari mwatanguriye gukorera Imana biciye mu gucuraranga? Murakoze cyane. Gutangura gukorera Imana biciye mu gucuraranga jewe nakuriye mu nzu navuga ko tadukijijwe mugabo umuziki si ibintu nabwo natangiye kuva nkiri mutoyi ibintu byaje maze gukura mugabo ugakura uri mu rushengero ukora mugabo kandi utabitahura kubera ubukire umwana abana b'abakozi b'Imana bagati utagiye gusenga ibintu byizo mugabo
harageze igihe numva mu muhamagaro wo gutangura kwiga umuziki uraje ndawiga nyene kandi ndashimira Imana ko bitanguye cyane aranyarutse hama ndabimenya ngabo urumva ko barabimenye utangura kubimenya mva umunyamuziki n'umunarondegwa hose mugabo ndashimira Imana ko je naguma numva umuhamagaro wanje ari wo mu nzu y'Imana agakorera Imana kwagura ubwami bw'Imana ntisubira ko no hanze yatandondeye canke hajya tuvuga ati naragiyeyo gatoyi gusa muga numva kabisa ko atarizi wanje rero maze kubyumva shingaruka mu nzu y'Imana namaze nizaba ibintu birebire muga narumva ati no kuri ibi bintu sizi wanje kwari guhatirizako rero hako nogo wasohotse hanze tujongiye gucuraranga I mean urabona umuziki nubwo ko bibi hariyo gospel na profane rero je nakuriye muri gospel mugabo kandi hari igihe umuntu aja mu bagenzi n'agakukwa abagenzi urazi kuvuza bino tugende narigeze kuvuza karaoke rimwe rya mbere n'irya nyuma rero urumva narumvise by'ukuri ko atarizi wanje mariga amafaranga numvise ati no izi wanje ni mu nzu kwa data rero ku ico gihe nabwiye ngo n'ubu ndacyari mu nzu kwa data turakorera Imana entre-temps nyene abariko batwirikirana abacaranzi surtout mpimbaza-Mana bavugiriza amakaraoke nimuje mutera amabuye yasanze atari ivyiwiwe en fait iyo nindi débat du genre murashobora kwagura surtout aba musiciens bakorera amashengero no musi nibo bavuza amakaraoke no musi nibo kandi ugasanga babivuza neza vraiment no mwishengero baraye baravuza mu masahe muki mwishengero bakaza bakavuza tukaja mu nkemu bon ntavyo mvuze ko cyane imonera amabuye ariko urumva we ko yavuze yuko suwi wanje umuhamagaro wanje n'inzu kwa data en tout cas biraryoshe cyane kubona umuntu afite experience biraryoshe cyane kubona umuntu abizi abikunda ariko arakorera mu Mana adafise iyo mpemu canke adafise mvuge gute iyo pressure yo kumva ati reka nje guhiga na hariya ariko karusanga no muri stable mu Mana en tout cas c'est belle experience kandi n'abandi bose bariko baravuka mu muziki bashobora kwigira ni uruhe ruharanya mukuru umucuraranzi mpimbaza-Mana mwishengero okay uruhara rw'umucuraranzi mpimbaza-Mana mwishengero umucuraranzi mu bisanzwe arafise uruhara rudasanzwe mwishengero runiniya cyane gose mbere ugereje kuraba udosanga umucuraranzi arashobora guhagarara imbere kuri altare umwanya muniniya cyane usumva abakozi bakora mu rusengero dufate mu protocole niga ko dusanga ahagarara kuri altare cyangwa agiye kudimba amakorali peut-être umuntu wa sécurité donc usanga umucuraranzi ahagarara hari imbere bisigura yuko afise igikorwa kidasanzwe ari mu bantu mbere ba mbere bakabwiza kugira ubwoba cyane no gusenga cyane kuko urumva dufise tashe niniya cyane dufise tashe niniya cyane kandi urabona iyo ishengero rivutse umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana ikintu cyambere atangura kwiyumvira ku baririmbyi kuko urumva ndakunda kubyumvira kubera iki amashengero yose kiti itanguye hatangura gudo louange imisi yose sinzi ko namwibanya ariko bimeze mugabo presque hose kandi ivyo kubikora hari abantu bayifata yuko ari wa mugenzo wo kugira donc turindira abandi babanze bashike ariko zukuri suko igituma hatangura abanje na adoration niko cyo kuzana presence y'Imana gu create atmosphere kugira ngo abandi bose baza kuza mu nyuma baze kudugira muri ico kirere so bisigura yuko umunzizisye akoranye n'abaririnzi kuko abantu bakorana none batigera bavana mene majambo ico kirere iyo gikoze wejejwe korana n'abaride uwo munsi w'Imana iyo Sunday cyangwa uwo munsi w'amakoraniro wabaje gusenga harabona ikindi kirere ciza kandi ico kirere kimaze kuboneka umuntu ntatsuri inyuma uko yaje haraho gukira indwara haraho kubohoka haraho donc kuko aho Imana iri nibwo buzima aho Imana iri ijoro niho riba riri donc rero urumva umucuraranzi mpimbaza-Mana arafise uruhare runini cyane mu ishengero na cyane ko objectif y'ishengero yo kuzana imitima kurondera abatara niyo mission dufise nk'ishengero mpanda no mu bikorane iyo turondera bariko barondera sound ntibabakeneye ngo tugire sound ngo mvuga ubutumwa bazovuga bifite cyane ngo najo ne birimwo mugabo
ahanini sinzi ko mumaze kuba muri zo situation bakunda kumenya muri tworondera yego yatuma nyine rekemba abantu baza navuye muri amaze kuza ateguza kuza gusaba icuraranze rero urumva umucuraranze arabise uruhare niya cyane mwishengero antuka ko bantu bakurikiranye ikiganiro twakoze ushize twarakoze ikiganiro kijanye n'abaririmbyi donc abaririmbyi impimbaza nyene uwo twariko turakondera yavuze ati abantu benshi barabona ujya mwanya wo guhimbaza Imana juste nkuko haruvuze juste kuza turindira abandi begerane hanyuma pasteur aze yigishe canke aze donc ariko aravuga ati umutegereza ku difference kuko hajya n'abantu benshi uno munsi bakidijwe canke bafise inahe zuko bakomeye mu gakiza canke zaho bashitse uzosanga bakubwira ati twe twakiriye mu guhimbaza Imana twakiriye mu kuririmba twakiriye mu zijya ndirimba kandi rero ukaje usanga ujya muri rimwe karirimba bifashijwemo n'umucuraranzi ijya melody mu pianiste mu uvuza ingoma kita atanga iyo irimo presence y'Imana nko babivuze irakiza kandi ugasanga hariho bamwe bariko barakira bariko barabohoka bariko barizera umwami Yesu kurundi rugezo canke uko bataba canke bariko barabona Imana uko batahura bayibona so ngerageje kumunganira umucuraranzi arafise uruhara rukomeye mu ishengero antuka je muranibaza umucuraranzi adahari bon c'est vrai hari bihora biba kandi hano n'ama église usanga surtout à l'église usanga ariko aratangura basanga ntaba musicien peut-être bararonka donc babaye barakoresha abaririmbyi umwe babiri canke donc mugabo iyo présence y'u musicien ije zijya instrument zigiye hamwe en tout cas ça donne yindi touche muri église kandi ça donne yindi atmosphère mu kirere c'abantu bariko barahimbaza Imana n'umukozi w'Imana dukunze kubona ama deliverance basanga umukozi w'Imana ariko aragira deliverance afise umu musicien inyuma mu pianiste mushiramwe akanuze gato ya melody gato canke mu kuvuga butumwa karigisha ngo jewe nkeneye mu musicien ya melody gato donc ikimenyetso cerekana ko ijya melody irafise ico ihindura abantu ihindurira imitima y'abantu bariko barayikurikirana no biriyo haragiye bigeze gukenera Elisa bamukeneye ikinanje yambye yavuze ati nzanira umucuraranzi biriho mu menga abami ba kabiri 3:15 ushobora kwasoma ushobora kubona iyo passage donc ngatangiye gucuraranga gukora kuca kuza kuri Elisa atangura kuvugishwa no kuvuga hariho ubundi buzima bunyegeje inyuma ya son utanga mugabo kandi si son isanzwe ibiherekejwe n'ubuzima buba buni wewe utanga na cyane cyane umuntu asenga ugasoma n'ijambo ry'Imana bien sûr rero hariho ubundi buzima utanga transmettre ku buryo umuntu ashobora kumva nyene sinzi ko amaze gushika ugasanga uramerereje nk'aka aravuza urumva ukumva nyene ko hari ukumva nyene yuko hari ahandi hantu biko byagushikana rero umucuraranzi arasa uruhara rudasanzwe yego cyane gose twamaze kubona ko afise uruhara rudasanzwe alors ni gute nkuko kubazi kuvuza piano drum guitar yokora gute gufasha abantu kwegera Imana imitima yabo ikegera Imana okay ahanini ya cyane umuntu atanga icyo afise umuntu atanga icyo afise kandi sinavuga ko ari ama strategie mugabo icambere nyamukuru nuko nyene kwanza wewe nyene answa nk'umucuraranzi utegeza kuba ufise ubucuti n'Imana ukumva yuko Imana iri muri wewe apana cyane uvuza kugira ngo uvuze ko benshi turabikora nyene kubera tuvuza fait kasanga nta nihishirwa yayo tubishitiye wewe uravuza gusa kubera wakuze kuri egize bavuza ugasanga waradikije kuri egize urabimenya hamukaca uvuza mugabo kandi ikintu nyamukuru cyambere ni ubusamane n'Imana donc gafata imwe yo gusenga gusoma ijambo ry'Imana comme ça muri ico gihe hari ubufasha buza directement n'ubundi buza indirectement iyo muze indirectement ni mu gihe urashaka kuza hari imbere kurivugiriza atana kimuzi mwe basanga harimo na karafasha utabizi wejo ntazuzi mugabo kubera wewe ufise Imana wasenze usoma ijambo ry'Imana ufise n'ihishirwa ryo kurakora abantu barafashwa
abantu barafashwa abantu bafashwa sisi ico ni kirundi maze kubonesha amaso no muri ya twabisomye donc hama hari n'ubundi bufasha ushobora gutanga rero peut-être guteza imbere ishengero rimwo canke guteza imbere akarere urimwo mu kuduza abandi ntuvyigungane donc ugacrea opportunité ku bandi ukabakuza umuntu kamutera ivyumviro ukamubwira noneho ubiroroshe cyane kuko urabona generation y'abagenzi abantu bari online cyane ibintu urabironka byoroshe ashaka kumbwira ati okay ndaguhe link umuntu ushobora gutravaya ndaguhe link indi mushobora gutravaya so kunanira bank wasanga biroroshe cyane gufasha abantu voilà ni muri zo sens zibiri ingene umucaranzi ashobora gufasha umuntu canke abantu kugira ngo begere Imana nkuko babivuze naho biri kure cyane n'ingene yegera Imana ingene yegera Imana ibi turiko turakora natwe niko twabanje gutegura tukiye tutategura ntitwari kuvuga ibintu bari gusanga turiko ushana kana hari abantu abamisisya surtout moi j'ai du talent ndati kuvuza ugasanga sini wa muntu yabirondeye yatrabaye mugabo yaravuze avokazi kuvuza piano avokazi iyo mpano nubwo yabikoze c'était juste gukora ko hanyuma bimenye rero usanga abantu bariko barihenda mu mwanya uti ndabizi reka rero umwanya n'umwanya je bamagenda ushobora gukora experience mugabo burya yareka rivuga umuntu atanga ico afise ico dafise donc umuntu ntazofashwa yabivuze abantu barafashwa uretse ko hari abantu no munsi bafise témoignage jewe irya entreprise yanje bise no munsi komeye nayironse ndi mu mwanya wa meditation harimwo musique peut-être mu shengero numva Imana ikiranganiriza kuri ibi numva donc ubwo nigo novuga ngo nico kintu umuntu ashobora gufasha abantu kwegereza imitima kuko iyo twegereye Imana tuhabwa des révélations ibintu byacu biragera neza donc rero sinzi ko muri ko murumva si yotabacuraranzi à quel point mufise ubushobozi canke mufise mubishatse kwegera Imana mubishatse bien sûr mushobora guhindura amahanga mu mwanya muto bikagenda neza twabonye ko umucuraranzi ashobora kugira uruhara mu kwegereza abantu Imana alors ni gute umuziki tout simplement umuziki ushobora guhindura imitima y'abantu okay icambere umuziki wose wumviriza uhugutwi wawe urafise ukuntu wowe yanteje imviro ziwawe sinzi ko umaze kwibona ushaka kumwiza indirimbo za kera ukacamva mu byumviro bya harindutse ubwo nyene urashobora ku ofete urumva ikintu ca mbere kwanza umuziki c'est pas une chanson dutanga canke une chanson tuvuza nivyo kuvyumva no kugutwi dufise kwacu kumubiri nivyo mugabo kandi ubushobozi buherekeje irya son bivanye na source d'inspiration y'umucuraranzi buragira impact cyane mu mitima y'abantu nico gituma no hanura cyane cyane abantu muri rusange na cyane cyane abantu twakirijwe sibiza ko tuzaturumza indirimbo zisi imbere yo kuyumviriza banza kwanza umenye source d'inspiration y'iyo muntu kuko urumva umuziki urafise ubushobozi ku bantu umuziki urafise ubushobozi ku bantu umuziki ndagisubiyemo kandi umuziki urafise ubushobozi ku bantu bivanye na source d'inspiration y'umuziki hamwe n'umushaha wawe uriko urawumviriza ahantu hagaze rero hari umuntu yigeze gushinga intahe muri groupe yawe ya kera bakora indirimbo z'amarap mugabo bagiye muri studio kwanza kugira ngo baronke inspiration babanza kwanza kureba amafilme pornographique kugira ngo baronke inspiration rero urumva wowe uriko urumviriza izo ndirimbo canke umuziki uko biri kose hari ikintu kiza ku affect ugasanga ufise ubundi buzima utazi iyo byaje bizana mugabo kubera wahaye ugutwi kwawe ibindi bintu rero umuziki ufise urara cyane iyo tuwuvugije canke tukawucuraranga twuzuye mpemu yera abantu baza kuwumviriza bategereza ko je ndibuka twageze kugira concert ya instrumental muri Kenya muri 2019 izo ni niboneye turavuza kuko
ndizera cyane umuziki wonyene ko ufite ubushobozi je ni abantu babyizera mugabo na cyane uri karawutanga iyo nawene afise ubunywane n'Imana nico cyambere gikuru haraje umuntu w'imborerwa araza arinjira mu rusengero aricara turavuza hanyuma aragenda arafukama imbere baramusengera avaho yakiri umwami Yesu ari umuziki gusa wonyene nta baririmbyi cyari imiziki gusa rero ivyo tuko turavuga birafise ubushobozi sinzi ko natangiye kuvuga ati burya umuziki wose wumviriza urahindura eta y'ivyumviro by'iwawe ugasanga kumviza umuziki ugasanga ivyumviro byawe birahindutse ubwo nyene bivanye n'umuziki kurumva nico gituma no ku radio kenshi amasaha yo kuryama hari imiziki bavuze yo kuryama hari imiziki bavuze yo gutamba hari imiziki donc imiziki ivuzwa n'imwe cyane bivanye n'imyanya n'ibihe baba bakeneye kuraba abantu ko babafasha hariho n'undi yambwiye mu Bushinwa kuri aeroport ko hajye uri kuraruhuka ngo mufate indi ntuzenye ugende hari abantu bavuza piano classique ko barazi piano classique n'umuziki utarusha cyane ushaka kubiza ukaruhuka rero urumva umuziki ikintu cya mbere ufise ubushobozi ukora kumushaho w'umuntu ama emotion yiwe ukaca muhindura ibyumviro ukuntu yumvira donc rero iyo turiko turabikora mugabo kandi tudatanga ijya son hari ubundi bushobozi buherekeje abantu barafashwa kugira ngo tutamenya hari ibintu bikoreka hirya mu kibara hari ibintu biba twese tugira tumenya abantu bagafashwa umuntu akaruhuka umuntu akavuzuka afise ama stress mugabo ugasanga urumvira urgency mentale runaka ukumva ko nk'umuyera yagize igikorwa yakoze igikorwa rero urumva na cyane iyo tubikora dusenga biherekejwe n'ubushobozi bwa Mpwemuyera birafise impact mu kibano birafise impact mu gihugu birafise impact mu karere twaduherereyemo. Wow. Jewe nzera ko abacuranzi bariko baradukurikirana donc muriko muragenda mutara canke ko muragenda mukuramo ivyanyu. J'insiste ku bacuranzi du genre babikora juste jewe ndafise experience ndafise sabaririmbyi bazoduhamagara ngene ndamvuze hanyuma bihere cute here gatsanga indwi ya mbere dimanche ya mbere ravugije ntiwiyegereje Imana ya kabiri ya gatatu mwaka wose wo kubaza uheruka kugusenga au moins 1 heure wiyegereza Imana n'ibyari aho rero est-ce que abantu bazokira gute canke abantu bazokwakira bazomenya Imana biciye mu muziki wawe gute en fait umengana igikorwa c'abaririmbyi cyo gusengera louange na adoration ni igikorwa c'abaririmbyi cyo gusengera mugabo nawe ni cuma ciwawe donc cuma ciwawe uramenya ingene ugitegura kujya gitegura ugashikura bati kimeze neza tushe ya piano ndahera ngo umuntu agira takumenya ko no mu mitima y'abantu nutegerezwa kubategura kugira impact basizemo donc rero ni byiza ko mu fata umwanya wo kwegera Imana ugasenga Imana kireka Imana igikorwa cawe comme Imana ikabana nawe ikiraje ni gute umucuranzi donc ashobora gutandukanya impano n'umuhamagaro benshi bafite talent hariho benshi usanga ari umuhamagaro donc wewe waramenya ati jewe uyu antuka uyu muhamagaro n'umuhamagaro wanje ariko hariho bandi aho hanze tijewe nabonye ibintu nakavuza ingoma abivuza neza biraryoshe reka nanje ndavyige comme ça le dimanche basi nanje nze ndavuza biryohe ni gute rero umuntu ashobora ku différencier muri uwo mwanya ko afise impano n'undi ko afise du genre talent kugira ngo abantu ntibahave basanga bariko barica igikorwa mw'ishengero. Murakoze cyane ikibazo ni cyiza cyane kwanza impano uwari wese avukana impano uwari wese avukana impano nuko turiko dukora mu nyamuziki umuhamagaro nawo ni kijya kintu ubona kikubuza amahoro mu gihe kiri kugenda nabi ari huri niyo no kwita umuhamagaro rero kandi n'abamizisiye nashaka ni ikintu ariko ndiga ni byiza ko muri tara yawe umenye umuhamagaro wawe muri tara yawe umenye umuhamagaro wawe muri tara yawe umenye umuhamagaro wawe I mean n'akarorero abantu bashobora kuba bafite umuhamagaro tara yo kuvuga ubutumwa n'akarorero mugabo kandi imihamagaro atari hariho uvuga ubutumwa ugasanga focus guhamagara abantu kuva mu byaha ugasanga ewa niwo muhamagara afise arababozwa nuko abantu bari mu byaha kandi ndavuga ati no je muhamagara mfise
no mbona abantu bakirijwe baba abantu bari successful donc ubuzima bwiza iyo ni kuvuga sibwa ndi ngo imiduga n'ibiki I mean umuntu akabaho umuzima uhwanye n'umuhamagara Imana yamuhaye rero n'aba musiciens hari babisanga bacuranga asanga imihamagaro yabo niyo gufasha ama ministeri agitangura gufasha amashengero agitangura gufasha abantu bagitangura uzabona abantu nkabo ugasanga aravuza umuziki mugabo usanga kesha akunda kuba ari mu rugo mu dushengero duto akunda kuba ari arafite tala mugabo mpamagara wewe n'uwo gufasha abandi urabona abantu bakikura hari usanga afite umuhamagaro afite tala mwase umuhamagaro wewe nawe nko gukora n'abantu nyene bari hejuru asanga donc afite umuhamagaro wo gukora n'abantu bagize donc bari hejuru nundi bati je umuhamagaro wanje no kuguma ahantu hamwe nundi bati je umuhamagaro wanje no kuzamura abandi ugasanga umubwira aje kukwigisha nta birebire nta donc kandi biraza ni byiza kumenya umuhamagaro wawe muri tala yawe twese turafite amatala kabo kandi hari umuhamagaro umuhamagaro ni kijya kinumva ati ndavuza n'ibyo ndavuza mugabo ni cyahe kintu kimbabaza kuko nk'akarero hariho kandi umaze kumenya umuhamagaro wawe bituma ugira stability nta nk'ubu hariho bafapa suri mu nyigisho witwa Joris yaradushingiye intahe we yinjiye muri musique kubera yabona abandi babikora mugabo ari za bindi eske umangahe kwanza imbere yo konza ugasanga mizi haracererwa kubera bwati ntaho ndari haza kuvuza ugasanga umumizisien aragara muri ko haruga menga nyene ebana atari chef avuze nta wundi muntu yashobora kuvuga ngo abyumve rero umva we yahagurutse afite umuhamagaro wo gukombla iyo video ati je ntanye ndivuza yuko ivyo bintu kwanza bihava yuko urumva so uyo n'umuhamagaro wibiyiwe yuko urumva rero ugasanga uyo ariko arakora arafite tararavuza ngo kandi afite umuhamagaro yuko iko Imana ahari kitagira agasembwa yuko urabona nka jewe umuhamagaro mfise ndafite tara yo kuvuza ubwo kandi muri iyo tara ndafite umuhamagaro yuko abamishe bose ari mu gikorwa dukora amashengero yuko tumenya abo turibo tukagira valeur tukaba abantu bazima rero igihe tubona dutegura no muhamagaro mwa kuvuza ni tara rero hari tandukaniro nini utamenye umuhamagaro yawe muri tara yawe udusanga uri kurasekana n'abandi udusanga atarutonde ufise kuko urumva uvuza kubera kuvuza gusa mugabo sijo hari igituma uvuza rero kikorondera iyo waye kubera ikimvuza kubera ndafise taranije kubera ikimvuza nabwiye je nkaje naragiye bikanga amamagara waje mfise kandi siji wanje ko namaze kwakira umwami Yesu nkawe ati no ico siji wanje ko rero nabandi bagati jewe umusanga hariya hejo kurusengero wabona hastability afise ari mwira mugabo ntazi ko ari muhira iwacu muhira kironeka ari hari mwasanga yaduze ruguru umurongozi ntazazi ugasanga rero naho kajagari kubera urafise tala mugabo ntuzi umuhamagaro wawe rero ico ni ikintu gikomeye cyane aba musiciens ariko baratwikirana canke abacuranzi ko baratwikirana ko wirazi ni kubera ikuvuza ni kubera ikuvuza ni kuri kuno munsi wumva ufise iyo nyota yo kuzinduka uja kuvuza drum ama repetition ni kubera iki donc iyo umaze kumenya ni kubera iki n'ibintu byose bica bigenda neza kandi j'insiste ko umuntu ariko atukuransi yo tumucuraranze impimbaza genda ahantu wirabe umenya ati mbega ibi ndiko ndabikora nka talent cyane ndiko ndabikora nk'umuhamagaro hanyuma bizogufasha kumenya ni kuko birababaje kuzobona waracuraranze mugabo ugasanga Imana ikirakubwira ati wewe ntaho ndakuzi ntaho ndakuzi apana ntaho ndakuzi yuko peut-être woba uri mu vyaha no dufata wanashima uragiye mu ijuru mugabo urageze mu ijuru Imana irakubwira ati niko wavugije sinigeze ndakubona nk'umuntu ankorera donc birababaje rero menya ati ni naho n'imitima izofashwa bizora gufiko yatubwiye source d'inspiration mbega ikibahe niho na source d'inspiration abantu bazokumva Imana du genre ivyo bifise aho yavuye ku muntu ikomoka ni gute none du genre umucuranzi mpimbaza ashobora kugira navuga ngo intererano mu iterambere ry'ishengero abaherereyemo hamwe no mu gihugu hamwe no mu iterambere ry'iwiwe ubwiye ko kuri mwese abacuranzi mpimbaza no musi w'abantu ba mbere mu mbabarire nkweshi cyane usanga basuzuguwe mu ma église canke du genre
mu ma eglise ugasanga n'abantu kwambara neza bigorana ugasanga bamwe bavuga ati kurya misi yambaye ishati imwe bikaba ari ivyo canke ugasanga donc amafaranga sikirenga uburyo sikirenga ugasanga birabagora ni benshi twama tubona mvuze bamwe ariko ntibuce wumva afatiye muri rusange bike tugerageje kuraba abantu canke amatama abantu bavuga canke ivyo abantu bavuga ugasanga umuzisya biramugora aho ugasanga biva ku ruhara rw'iki gushengero nta mwanya aronka wo kuja kurondera canke kugira iki ni gute umucuraranzi mpimbaza uterera mu iterambere ry'iwiwe ubwa mbere hanyuma mu ishengero hanyuma mu gihugu icambere umuntu wese iterambere ryiwe mu maboko yiwe bivanye n'ingingo ngenda afata buri munsi mugabo kandi cambo ry'Imana rivuga ati taraba ndakoma mane ndakuzi nararobanuye donc muri Yeremiya akavuga ati ivyimviro mbafiseko ni by'amahoro ni byiza donc mu yandi majambo hariho mimwaye zo kushobora kubaho umuntu w'ikimazi kwanza wewe nyene hama kagira ikimazi shengero urimo hose n'igihugu pourquoi pas Afrika canke isi yose ngavyo sivana uko wewe wibona ico kirakomeye cyane uko wewe wibona kurakomeye cyane apana uko abantu bakubona uko wewe wibona hariho umugani wakunda kuvuga ati irigi rimenywe n'inkomezi zivuye hanze ricika umurete mugabo irigi rimenywe n'inkomezi zivuye indani rivamo inkoko kandi majambo hariho ubushobozi bwinshi cyane ku muntu buvanye n'ukuntu we yibona rero uko kuntu we wibona kudetermina ibindi bintu byose nimba wibona yuko uri umuntu asanzwe ucukora nk'umuntu asanzwe nimba ubona ati jewe uko biri kose hari igituma navukiye mu Burundi kandi hari ikintu mfise bw'u Burundi ucukora nk'umuntu wavuga ati uko biri kose sindi ubusanzwe niho usanga afite ibintu byose bisabwa ko ubico kintu urabirondera ubwo bumenyi ukagira iki donc urugezo rwose ugarukizaho kwibona nego ugarukira ko muri societe yacu no kuri ubwawe ntibisigura ngo uri ahantu hakenye uri ahantu hameze nabi wowe nyene uko wibona na cyane cyane iyo kumatanye n'icimana yakugize I mean iyo ipicture wiha imatanye ni picture Imana yagugize yagize irikira kurema nakugije kuri umuntu w'ikimazi rero ibyo bintu byose bavuga mu musicien biki byose zugariye ngaho hano baja muri musique bashaka amafaranga gusa ni babandi bati ata service no mashobora gukorera ahantu hose aja amafaranga aho bati je umuziki ndawukora donc ni gikoresha Imana bagira ngo nkorera abandi amafaranga kuri byacu bitwaye so uyeka arakora uko aragerageza kwimvira ibindi bishobora kuba amafaranga none avuga ati je uko biri kose ntacyo bitwaye uko bizanye ko ndajakira rero urumva mugabo byose byubakiye nico wewe uyibona kuko urumva umuntu si ibintu bimushikira bimugize ahubwo uko yinterpreta ibintu bimushikira nivyo biba bimugize uwo muntu sinzi ko kiri clair donc situation se gushikira ukuntu yinterpreta ukuntu yifata uyevura bibanye nico ubona ko uri hari umuntu ashobora kwita coffee avuga ati nibigire wewe sinagusubiza nta n'umwanya afite gusubiza ntitungana va nundi akubita coffee ati jewe uraza ncamufata ubwo nyene donc hari ukuntu uye uyibona bituma ureyajisa ku bintu byose bigushikira rero urumva aho niho je ndiringa sasa aho niho jewe tashira kwa maso kuko urumva tugiye kuduzitaye ngo yambara uku yifata uku agenza uku avugisha abakobwa donc ibyo byose na resultat ni conséquence zubakiye kuco wewe uri tubakiye kuco uri rero ikintu ca mbere no hamagara acurarandi hose banza umenye uriwe urinde donc hejuru ko twakiye gakiza hejuru ko Yesu yatugendeye tukamumenya mugabo identité yawe ni ya uri mu miziki arondera amafaranga uri mu miziki bagati je giteza donc Burundi burampanza amaso aho uyibona just mari yavuze akantu
bavuze ati ntushobora kubaho ubuzima burengeye aho umaze kwibona mu byiyumviro ugarukiriza. Rero biba bisaba yuko kwanza umaze kumenya identité yawe, umaze kumenya indangamutima donc identité yawe, ibindi byose bikurikira. Ikiba question y'umwanya gusa, ikiba question y'umwanya. Usanga uri umuntu uri stable, ukamenya ati jewe kubera ndiki ayo Osman don shina ndutsegaza kwakorera. Aho uri kuri eglise uraba umuntu w'ikimazi, nubu wa muntu uvuga ati cenja kuri eglise gusa kugira ngo nyene gita ku rusengero mugabo nikora gataki wanje. Ayo namakosa uko urumva kuko wewe nishobora kuba gati jitaguta agati kiwawe nyine akantu kiwawe ka pembeni ati no Imana yaraguhaye umuhamagaro afite no ndashaka kubisigura ko nuvuga ikintu cyose Imana yampaye jewe siki wanje pas pour moi c'est pour les autres korera abandi. Ico kintu cyo gusavinga ni ibintu bijyana abantu biga ibintu bya leadership arabikora cyane, gukorera abandi kumva yuko ikintu cyose impa sikubwaje yewe cyo tumja kujimara gati ngo twitwararike izwe ngo mwijuru ibisigaye ibyo bindi byose tubona dukeneye ninyongera so kwitagwa mu mwijuru no kugira iki no ku savinga gukorera abandi ukumva nyene by'ukuri yuko wewe iyo twenze kubera akageste nakoze ko kubangana kose ndagihegwa cyane gusumba ndagira amahoro ndanezererwa. So iyo iri muri ico gikorwa sasa taba ufise uri umucuraranzi urumva by'ukuri kuri eglise niwo muryango wanje wa mbere, nta kintu gishobora kononekara ndi kuri eglise. Mu gihe ubona ati peut-être muri kazoza nashobora gufatirwa n'ibindi urakrea urigisha abandi ku buryo muri absence yawe presence yawe yaguma. Si uri mugabo uriho ego utaboneka hari ati nimumbatera ati ujya mbatera ubundi mbatera ze n'ujya par exemple nimba witwa Elvis and Clovis gafatirwa hagera igihe buryo urabona mu Burundi ibintu dukora by'umuziki sino bwatene by'ubuzima hari igihe umuntu afatiriwe ugasanga agiye mu kazi afatiriwe mugabo waramaze kurera abandi ukagenda bati Clovis ngujya n'ugatari ari ngujya hajya si uri mugabo presence yawe ni voilà rero byose byubakiye kukuntu wewe wibona icuri kirakonta cyane. Hama rero maze kumenya icuri na strategy niba bisigaye no guplanifya ibintu ati umwanya wanje ndabona niko ndarayimbere ndabona nko myaka 4 ndashobora gufatirwa burundu. So muri iyo myaka 4 tegura abandi ko ari igihe narongora birakunda kuboneka ama eglise asanga mu misara rongo yaciye apotera bidakunze naho fumurihira abo bandi bagende bazige tango apana shengero wewe nyene kumva ni devoir wewe Imana yaguze ifigituma utegeza kuhaba zanka zakunda ukagira contribution kwishengero ryawe hama n'igihugu kikabona ati by'ukuri turafise umuntu ntibishobora bigaragara wewe igihugu mushike hejuru mugabo turabisaba musicien vraiment basohotse agasohoka nyene bati uri Murundi vraiment c'est bon niteka voilà kumva iryo zina gusa Murundi kumva nyene by'ukuri niyonera jewe angiraje kuvuga ngo usohotse uri hanze ntugenda kubona yuko ivyo wakoze canke kwitwa umuntu kanaka ava mu byukana w'umurundi bifise bavuga ngo sikimazi kuko uri ngaha peut-être abantu bashobora neje noteza imbere igihugu gute noteza imbere igihugu gute biciye mu muziki wanje mugabo no munsi turafise abamuziciens bari hanze aho wanashima mu bihugu bibanye no munsi kuba bariko baratanga meilleure qualité y'ivyo bafise naho Imana yabashikanye donc uri umurundi donc nico novuga ko ni vy'agaciro so yabivuze urinde wewe urinde hanyuma Jenny baza ko gutera imbere c'est normal bivanye na vision office voilà quelle est ta vision donc uravuza ingoma n'ivyo uragira iki mugabo noneho office vision iyo umuntu ariko arakorera kuri vision hari ibintu adata ku mwanya hari ibintu adatakaza ku mwanya so ni mwebwe nyene wo kwiteza imbere hanyuma no guteza imbere ishengero ndetse n'igihugu turiko twarangiza nakaye kajambo canke niki wobwira uno munsi abacuraranzi bariko batwikirana surtout abacuraranzi mpimbazamana bafashikane kudukurikirana. Abacuranzi mpimbazamana tumenye abo turibo tumenye kandi n'uruhara dufise
kwishengero nkuko biza kandi no ku gihugu bame no kuri Afrika no ku isi yose ndabivuga ndadatura ko hazogira igihe je ndadize cyane hagati abamisi barundi ugasanga bari za Afrika du Sud canke handi za Amerika bati uri murundi wow niyoneye kukumenya kugira muri Amerika kugira muri Australia niteka kukugira urumva numugisha cyane ntitwahamagariye kuvugiriza ubuvemire ubutantmire nizo birashobora gushika kandi bakavuga muri voie legale atari dawe nizo kugira nizo nazo ni nziza mugabo kandi tuvize kure cyane tubone kure hashoboka umuntu agirwa n'ibihe n'umwana arakura akavura agatambuka rero tumenya abo turi bo hama tuvize kure cyane nimba twita ko turaba musicien bimbaza nkana reka tubikore kubw'inyungu zubaduhamagaye waduhamagaye nawe araje bitubereye nibidukwiriye mu gihe kikwiriye nijo focus arege tuyigira ku buzima none nguza kumufasha atanikina mana nejesha nta gute cambaho gute si bibi mugabo kandi Imana yaturemye iduhanira zino tana iradejo hacu iyo tubikoze mu bugororotsi tukabikora mu bwizigirwa na cyane aho Imana yaduhamagariye aho ndagasulinya kuko urabona ucuzunguruka hariya ugatinya kugira concentration yo kwiyumvira ibintu byiwawe personnel ni byiza ko n'ikindi gihe umuntu afata umwanya ibyo kuvuza umuntu akabihagarika gatoya ukamara no munsi wose ukimvura kura medita ibindi ukiyumvira donc ntugume gusa muri bya bintu nyene fata umwanya gira retraite yawe nubwo ja kuri plage iyumvire gira imigambi hama avec iyo migambi Imana izohetagira mugabe kimwe navuga nyamukuru tumenya abo turi bo tumenya waduhamagaye hama tubikore mu bwizigirwa bisiga nabyo twiyagure mu nzira zose zishoboka twige bishoboka twiga indimi ntitugume agatubise nibaza igifaransa nibaza icyongereza ndabwije ukuri ni question y'umwanya gusa Imana izoduhezagira Imana izozamura abamizisiye nukuri Imana izoduhezagira hazogera igihe abamizisiye ugasanga kuri concert batatu baparitse imiduga canke bane nijo twifuza kandi atabindi huwe yarakoreye Imana atekanye hama yariyaguye yaramenye uwari we ahanakorera ntibamwidogera aragira contribution ashika ku mwanya ijya ashoboye arabikora no mu kibana aragira contribution nto ndashoboye ngabo kandi narakiyubaka Imana izohezagira yego wow nizere ko mugize ico mukuramo jewe j'insiste beaucoup mwanya umurana Imana ungana gute inspiration iva hehe uko twumvise ko abantu bazokira abantu bazofashwa abantu bazokizwa biciye nawe mbega wabikuye hehe bidaciye kuri tana yawe ufise nawe bidaciye kuri experience y'imyaka ubimazemo ariko biciye ku kungene umwanya ufite du genre ufise umwanya wahe uhimana Imana ihora uyiganiriza ku bijanye na drum yawe gute ku bijanye na piano yawe gute ku bijanye n'umuhamagaro wawe gute so izo zose mubikore mwibuka ko du genre canke mwibaza ko Imana niyo ishoboye byose kandi Imana itanga revelation zose itanga ivyo byose iryo terambere ryose mu gihugu no mu murongo mwiza kandi ufise na discipline ta discipline ufise biragoye munyemerero shimire Jazz ndagushimiye cyane namwe mwakoze kwiteka mateye gushobora kubana namwe no gushobora kuvugana cyane ku bimwe mu bibazo hanze biduhande cyangwa bacuraranje yego mwakoze cyane nizeye ko n'ikindi gihe canke n'ubutaha nta kibazo niho turi Imana idushoboye mwakoze munyemerero shimire mwebwe mwese mwadukurikiranye guhera ku ntango y'ikiganiro canke namwe mwebwe mwese mwashobora gukurikirana nubwo hoba gatoyi gusa ariko nongere kandi shimire abacuranzi mpimbazamana nabo bakurikiranye kandi bo babize batahuye nizere ko hariho udukosa tumwe mugiye gukosora kandi hariho n'iyindi ntambwe mugiye gutera ku bijanye iterambere ryanyu ry'ishengero ndetse n'igihugu so nogumero ndabasaba ko mubandanye mukurikirana ino mbonesha kure kuri Telegram subscribe yikore kugira ngo tuzokurikirana bizoroshe kurikirana ibiganiro n'ibindi bikorwa bizogenda biyicako nawe utaha mu bindi biganiro canke mu bindi bikorwa bye